amashirahamwe ashika 19 adaharanira ivyicaro vya politike yasohoye itangazo aho yariko yerekana ibitameze neza mu nteguro y'itegeko aho inama nshingamateka na nkenguzamateka vy'u Burundi biha uburenganzira nk'ubwa masentare umugwi severe umugwi ujejwe kwerekana ukuri no kurekuriranira hagati y'abarundi. Aha rero aya mashirahamwe arerekana ibitari bike bitameze neza, akanisunga cane amasezerano yarusha yo gusubiza hamwe kw'abarundi n'ibwirizwa shingiro. Aha rero agashira habona bimwe bigaragara yuko uyu mugwi hamwe wohabwa uburenganzira nk'ubwa sentare ahubwo uzohava uza kuryanisha cyo gucanishamwe abarundi gusumba aho kubanywanisha. Aha twavuga aho nk'uko ibwirizwa shingiro bivuga n'andi mategeko yuko umuntu wese n'imiburiburi afise uburenganzira bwo gushobora kugira aho yungururije mu gihe tuba yashimye urubanza yaciriwe na sentare runaka, ico bita double degré de juridiction mu gifaransa. Hanyuma iyo nteguro y'itegeko iranavuga kandi yuko umugwi severe ushobora kuzosaba inama nkenguzamateka na nshingamateka kudaha agaciro urupapuro ndangatongo titre de propriété mu gihe bavuga yuko rwabonetse bidaciye mu mategeko. Aha naho bica bigaragaza yuko uyu mugwi uzobuje gusubira amasentare gushika no ku masentare mpanavyaha aho naho urupapuro rwabonetse bitaciye mu mategeko ari sentare mpanavyaha la loi pénale yoheza ikagira icivuze bisunze kubijanye no gukoresha impapuro z'amanyanga. Aha rero aya mashirahamwe arerekana neza yuko vy'ukuri uyu mugwi severe uriko uhabwa ububasha budasanzwe kandi aya mashirahamwe akavuga ati intumbero nyamukuru ni ukugira ngo ubutegetsi buhari mu gihugu uyu munsi bushobore kwikingira ku vyaha bikomakomeye bishobora kuba biriko birakogwa na cane turavye no ku vy'amatongo aho haheze igihe abategetsi batandukanye bigarurira canke binyagira amatongo y'abantu. Aha no kuvuga yuko umugwi severe uzoba wasubiriye amasentare. Ikindi nuko umugwi severe dufatiye iyi minsi ya vuba wamaze no kwiha uburenganzira bwo guha agaciro icaha kiba cakozwe gushika no kucaha ca genocide, aho bizwi yuko mu bisanzwe ico caha ari amasentare yo mu gihugu canke mpuzamakungu yemeza ko vy'ukuri ari genocide, sumugwi nka severe uvyemeza. Ikindi twavuga nuko uyu mugwi severe uvuga ko uzoba ufise ububasha bwo gukora ku madosiye yose umugwi sentebe utashoboye kurangiza, aho n'abategetsi batari bake bahuriza ku gitigiri kingana n'amadosiye ashika 35,000 bitashoboye kuva mu nzira inyuma y'imyaka ishika 16 umugwi sentebe uriko urakora. Numvikana rero yuko aho kubona yuko uyo mugwi uhabwa ububasha zoba bibaye mu ntumbero kunywanisha abarundi ahubwo arashobora kubajyanisha cane gusumba mbere nuko vyari biri uyu munsi. Aya mashirahamwe rero yasinye kuri no tangazo agasaba umukuru w'igihugu wese barundi yuko iri tegeko ryemeza kuko rigaragaza yuko byahora bihuha vyohava bica bihuhu. Kandi aya mashirahamwe arasaba abasanzwe bacutitse na leta abafasha leta yuko bakurikiranira hafi iki kintu kugira ngo iri tegeko ryemezwe ko byahora bihuha nkuko nari ndabivuze bishobora kuca bihuhu. Amashirahamwe nayo adahanira ivyicaro vya politike tuyasaba ko yobandanya akora nkuko ariko arabikora mbere akongereza n'akariro mu kubandanya kurikiranira hafi ibijanye n'agateka kazina muntu, ibijanye n'umugwi severe, ibijanye n'ingene iri tegeko ririko rigomba gutera rija kwemezwa kugira ngo baburire abarundi n'amakungu ivyo vyose iryo tegeko ryohava rizana nk'akaga mu gihugu.